umusore ahimbaye Imana. Nico gituma ageze kwa Pontifari, ikintu Pontifari yakoze yaramuravye, abona ukuntu abaho, abona inyifato yiwe, abona ubuzima baho, udukogwa akora twari udukogwa yaradufinyoranye akadukora neza. Umusore atajambo ribi wo mwumva ko, umusore akerebutse, umusore w'umunyabwenge, umusore aba mu bikogwa vyiwe ku masaha, umusore akora ibintu byose bitomoye. Yosefu sebuja muravye inyifato yiwe yumva aramuhimbaye, aravuga ati uyu musore ikintu nokora nukumwegurire ibyo mfise byose, ibyo ntunze byose, n'abantu bo mu rugo byose. Bibiliya iravuga ngo arabimwegurira byose, abuwo kuganza wo mu rugo rwiwe, ibintu byose abari wabishira ku rutonde, uretse gusa umugore wiwe ni watamweguriye. Kandi kubera uwo musore yarahimbaye Imana, yarafize n'ikiganza ciza. Kuva Yosefu ahashitse, inka ziravyara, impene ziravyara, imirima irimbuka, ibintu bigenda neza, atangura kubona ibintu bimeze neza mu rugo kuva Yosefu ahashitse, kubera Yosefu yari umusore ahimbaye Imana. Mu yandi majambo, nitwahimbara Imana nta kabuza abantu kutwemera ni automatique, abantu kubahimbara twebwe bizikora. Ukeneye gukundwa, ndakwinginze uhera uyu munsi urondera kuba ubuhimbaye Imana, abantu bazogukunda. Ukeneye umugisha, hera uyu munsi uri umuntu ahimbaye Imana, Imana izoguhamagarira abantu bose bakuzanira umugisha. Ndakwifurije kuba umuntu ahimbara Imana, ndakwifurije kugira ubuzima buhimbara Imana, ndakwifurije gukora ibikorwa bihimbara Imana. Haleluya.